Okay, morning group. Morning umeze neza. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nizere ko mumeze neza. Umunsi hari update muri kate. Update muri kate. Nyuma y'igihe kirekire dutegereje. Nyuma y'igihe kirekire turindiriye ko itwemera ko abadafise exchange tubikura. Uno munsi birakunda. Turiyo twose nubwo yasohokeye kuri 0 ariko n'uturiyo twose ntitwoduheberayo. Reka turabe ingene bikorwa. Ndabibutsa gukora subscribe kuri channel ya Dariji 247, like, share kugira ngo muze muraronka n'ibindi biganiro ku mwanya. Okay, ndibaza murazi ko mining ya kate kibandanye season 2. Mubandanye mukora mufise n'umwete. Okay, rero turarotera gute, turabikuza gute? Muraza ngaha kuri airdrop muhafyonde uvuga kubikurotirira kuri exchange. urabona ko vyarangiye ngaha. Ubu tugire tubikurije ngaha kuri no custodian wallet. Kuri zono custodial wallet nka Tonikipa, MetaMask, Tony wallet, Telegram wallet n'izindi. Okay, urahafyonda hanyuma ushushonda ngaha kuri continue. Ndabibutsa kandi abatarakora subscribe mugakora subscribe cyangwa sabone. Ngaha muri izi wallet zose ushaka urahitamo iya Telegram canke Tonikipa, My Tony wallet, Tony Hub, The wallet n'izindi nyinshi urabona ko zirimo. Izi zose urahitamo izo ushaka. Nimba ari OKX wallet, Binance wallet, Bitget wallet, OKX wallet, wowe urahitamo iyo ugomba gukoresha. Ariko jewe ngira nkoreshe iyi Tonikipa, iyo ngira nkoreshe. Urahita usenda kuri Tonikipa ukarindira igafunguka. Rindira igafunguka. Okay, hano ko yafungutse. Okay, urahita ushonda ngaha kuri connect wallet. Urafyonda ngira urabonye ko yabaye connected. Ndibaza ngaha murabona ko address yabaye connected ndetse n'izo bari bumpe 24000 874
$24,823 bivanye n'igiciro kiriho. Ndibaza aho nta n'idolari zingahe zirimo, ariko ndapfa kuzikuramo. Wahejeje urahita ufyonda ngaha kuri submit, uhagafyonda. Ndibaza hano ngo transaction is pending. Biragusaba ko uba ufisemo gas fees. Biragusaba ko uba ufisemo gas fees ya 0,2 tonnes. Uranoje kubera ntazifisemo, niyo mpamvu bidakunze, ariko urabanza uzishiremo, hanyuma uhite urotira kate zawe. Ariko bikorwa uko nyene uzifisemo birahita bikunda, kubera nabonye ko zikenerwa, niyo mpamvu ntari nazishizemo, ariko ndagiye ndazishiremo. Ariko iyo yari point finale ya nyuma, urahita ubikuza. Nuko nyene urasabwa kuba ufisemo 0,2 tonnes kugira ngo wemererwe kubikuza kate zawe. Nuko kubera ntari nazishizemo, bambwiye ko waiting fees payment, mu gihe nakafyona nkaziriha izo 0.2 birahita bikunda. Nuko rero mukore subscribe kuri no channel ya Darg257. Ndabibutsa no kwinjira muri group ya WhatsApp, eka ndetse na channel ya WhatsApp. Muri comment murabona link ya WhatsApp, eka ndetse n'iya channel ya WhatsApp. Mukomere cyane, bibutsa ko telefone ushobora kuyibyaza umusaruro, ukeneye andi makuru menshi, woza muri group channel yacu, hanyuma tugasangira ibiganiro. Ciao. Imana ibandindire cyane. Ciao.